neza cyane nuko rero nshuti bakunze ibiganiro vya radio televiziyo Isanganiro kaze mu kiganiro barushe nguhere rero cuno munsi neza na neza televiziyo Isanganiro tukaba turi muri zone Musaga komine Mugere intara ya Bujumbura. Barushe nguhere uno munsi radio televiziyo Isanganiro ikaba ifatikanije n'ishira hamwe riharanira agateka k'abana n'iterambere mu kibano APDC mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abana uba kwigenekerezo rya 20 Munyonyo uko umwaka utashe no guhimbaza imyaka 23 radio Isanganiro imaze iri ku kivi aho yatanguye gusamirana mu mwaka w'2022 itariki 18 Munyonyo una munsi ikaba ikwije imyaka 23. Barushe nguhere rero uno munsi kuri lycée municipal Musaga turi kumwe na Eric Nduwayo akaba ari nawe tuza gufatikanya muri kino kiganiro cy'abarusha nguhere cuno munsi. Eric ubaramutse bano banyeshuri yo kuri lycée municipal Musaga. Oye! Oye! Reka ndabashimire cyane ariko kandi ndababwira yuko ibi ariko aravuga ntimubifate minenerwe. Ibi ariko aravuga bishobora kuvamwo icotuma utahukana kimwe muri ibi bintu biri hano. Rero ariko aravuga abafise ubwenge bumviriza hanyuma ndazi neza neza ko muza gutahukana ikintu. Murakoze cyane kandi turabashimiye. Urakoze cyane Eric Nduwayo. Nanje ndi hano jewe ndongoye rino shengero rya barushe nguhere aririmo abana bo kuri lycée municipal Musaga. Nitwa mediatrice Ndikumana. Abana abanyeshuri kuri lycée municipal Musaga niho muri vuga cyane niho muri neza cyane. Imbere yayo yuko tuja mwidonido rya kino kiganiro barushe nguhere cuno munsi reka dusabe umuyobozi wa rino shure lycée municipal Musaga amanze yegere hano kugira ngo aduhikaze yugurure kino kiganiro cy'abarushe nguhere cuno munsi. Lycée municipal Musaga oye oye bose lycée municipal Musaga oye murakoze cyane turazi ko musanzwe mukerebutse banyakubahwa. Aha mwagendeye ni muri lycée municipal Musaga quartier ya Gasekebuye muri zone Musaga commune nziza ya Mugere. Iri shuri mwahisemwo risanzwe rirangurira imirimo hano muri lycée municipal Musaga. Tukaba dufise ibisata bitandukanye ngaha muri lycée municipal Musaga. Turafise igisata cy'umwaka imyaka imbere y'ishuri shingiro n'imyaka y'inyuma y'ishuri shingiro mu bisata bitatu: igisata c'indimi, igisata c'ubuhinga ndetse n'igisata c'ubutunzi. Rero turanezerewe ko mwahisemwo rino shuri kugira ngo tugendere twihweje uno munsi dufise n'umunsi buca haba célébration de la journée internationale des droits de l'enfant. Rero turanezerewe ko mwagende bino bibondo zo kuri rino shure turabahaye ikaze mumererwe neza hano kuri rino shure. Ikindi twaga dushimire ishirahamwe APDC indanga n'ishirahamwe twamana hafi rikorera imirimo hano kuri rino shure ndetse rigafasha no kugwaruka na cyane mu bijanye n'indero n'akaranga. Nuko murakoze. Tumukomere amashi menshi cyane. Ndabibutse rero ko dukuraniye hano ku bwa radio televiziyo Isanganiro ifatikanije n'ishirahamwe riharanira agateka k'abana n'iterambere mu kibano APDC. Reka rero dusabe usanzwe arongoye ishirahamwe APDC turi kumwe hano Maniriho Aimé Richard nawe nyene abanze ashike hano hama atubwire icyadukoranije hano kuri ino shure rya lycée municipal Musaga. Imbere yuko avuga nagomba ndabibutse yuko nkuko nabivuze aho hambere n'ubu ndabisubiyemwo ivyo abaza bariko baravuga muze murabikurikirana neza kuko mukanya turaza kubaza hanyuma uwategereye neza aze gutahukana ubushimwe. Karibu lycée municipal Musaga oye mbebwa bushimwe mutahukana mwabonye ngaho inyuma yaje munyumvirize aha nta gashimwe na kame kahasigara. Sinza kuvuga amajambo menshi
kubera bamaze kubabarira yuko turiko turahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'abana, hama ishirahamwe APEDEC ni ishirahamwe mu gifaransa bita Association pour la protection de l'enfance et le développement communautaire. Iryo shirahamwe murumva yuko ririmwo protection de l'enfance, développement communautaire, mu Kirundi ni ukuvuga yuko ryitaho ineza y'ibibondo mu kibano n'iterambere muri ico kibano ibibondo bibamwo. Nashaka rero nciye nduga cyane cyane ku ijambo rya dukoranije no munsi ryo guhimbaza uwo munsi mukuru. N'umunsi mukuru urimwo twebwe abo muri APEDEC ukabamwo na radio Isanganiro. Turafise na club APEDEC Indanga, ngira benshi murabafise ngaha ku Musaga muramubabona bari mu bikorwa vya sport, bari mu bikorwa by'iterambere, barakunda no gukorera ngaha ku ishuri wanyu, nabo nyene turi kumwe. Ni muri iyo ntumbero rero twifuje yuko uno munsi twifatikanya namwe mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu w'amasezerano y'agateka k'abana, igenekerezo rya 20 Munyonyo 2025, tugerageje kwibukanya ayo masezerano yemejwe n'inama nkuru ya ONU ku igenekerezo rya 20 Munyonyo 1989. Leta y'u Burundi ishirako umukono ku igenekerezo rya 16 Myandagaro 1990. Bisigura yuko leta isabwa kuva ico gihe gushira mu ngiro amateka ari muri ayo masezerano, ayo nayo akabaraya. Mwumvirize neza: kwigisha abana bose, kuvuza abana bose, gukingira abana bose, kuronsa abana ivyambagwa, guha umwanya abana wo gukina, guha abana uburenganzira bwo gutanga iciyumviro ku ngingo zose zimuraba, kudakoresha abana ibikorwa biruhisha, kwitorera idini, kuronka izina n'ubwene gihugu n'ibindi. Kuva ayo masezerano atewe ko igikumu, turemeza yuko hari bitari bike vyakozwe na leta hamwe n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu akorera mu gisata c'agateka k'abana. Muri vyakozwe harimwo ngaha ivyo twovuga: kwiga ku buntu mu mashure y'intango, kuvura ku buntu gushika ku bana b'imyaka 5, ishigwaho ry'umugambi w'igihugu ujejwe gukinga no gukingira agateka k'abana. Uwo mugambi ukaba wakoze kuva umwaka w'ibihumbi 2012 gushika umwaka w'ibihumbi 2016, gushiraho umugambi w'igihugu ushiraho imiryango yakira abana bantaho nikora, ishigwaho ry'amakomite ajejwe agateka k'abana mu bice bimwe bimwe vy'igihugu, ico bita CPE, ishigwaho ry'ihuriro ry'abana mu gihugu FONEB, gushiraho igitabo c'amategeko y'akazi cerekana imyaka n'imiburibiri umwana ashobora gukora n'ibindi. Iyo myaka iri kuri 16. Ariko naho biruko haracari agahaze mwikingirwa no gukinga agateka k'abana. Kubwo ishirahamwe APEDEC uyo munsi urahambaye cyane kuko uha akanya leta, abavyeyi banyu, amashirahamwe abajejwe, imboneza, mwebwe abana, kugira ngo umwe wese amenye uruhara mwikingwa ry'agateka k'abana no kurabira hamwe intambwe imaze gutegwa muri ico gisata. Murakoze. Tumushimire cyane, amashi menshi cyane. Nibaza yuko ubutumwa yatanze na vyinshi yavuze mwabitegeye, sivyo none? Tumukomera amashi menshi cyane, amashi menshi. Nuko murahejeje kumviriza ijambo nyamukuru ryadukoranije hano. Mwumvise ko turi hano mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abana wamuba igenekerezo rya 20 Munyonyo uko umwaka utashe, no mu guhimbaza imyaka 23 radio Isanganiro iriko irasamirana hano mu Burundi kabimaze imyaka 23. Sivyo none? Ni kuvuga re muri kano kanya n'umwanya w'ibibazo, ariko imbere yuko tuja mu mwanya w'ibibazo nagire ndababwire ibisabwa
kugira ngo ushobore kuronka ubwo burenganzira bwo kuza kwishura ikibazo hano. Nimuze kuva aho muri, umwe wese agume aho ahagaze. Yaba uri hari inyuma uraza kuduza ico ufise, yaba ari ikaramu, yaba ari kaye canke isakoshi, eka ikintu cyose uza kuba ufise ukakiduza gusa, ndaza kukubona kugira ngo nce ndaguhamagara hano wishure ikibazo. Niwashika hano uravuga izina, hama ucuvuga n'ishure wigamo iryari ryo, hama nca ndaguha umwanya wo kwishura ikibazo. Mwavyumvise neza? Turabisezeranye. Uza guhinda uwundi ndaza kumukuramwe, sibyo? Nuko ubu rero ndashaka umwana wa mbere azi hano yishura ikibazo. Ni kuvuga nza kuvuga ikibazo ari uko ushitse hano. Ninde yoza hano yishura ikibazo ca mbere? Oya, sishobora kukivuga muri ngaho kuko ndakivuze uraza kucumva abandi bakivuga, ucuza hano ucukivuga. Ari noco gituma urakiriza hamuzi hano ndakubwira ikibazo wishure. Ivyo iyo ngingo ni nziza cyane kuko ari abantu babashaka kumviriza ivyo kanaka wundi yiyumvira, agatuma ca kindi wewe cyo waruzi utagitanga nk'inyishu, ahubwo ukaza kuvuga ivyo wundi atari navyo yatanze. Rero ni vyiza ko mukoresha ubwenge bwanyu mutarinze kumviza abaza kubahuvya. Sivyo none? Ego. Uriya mukobwa adugije igikaye kinini hariya ingo. Umwana afise uburenganzira ubuhe? Vuga ubwo burenganzira butatu bwonyene. Jewe nitwa Uwimana Animar. Haba niga mu wa mbere première langue. Umwana afise uburenganzira bwo kwiga, bwo kwitorera idini, bwo kuvugwa ku buntu. Yagitoye, tumukomera amashi. Tumukomera amashi. Icambere yagitoye, wavuze ngo bitwa gute? Uwimana Animar. Kubera ari wa mbere, aritorera agashimwe hajya shaka. Ego. Rabi ico ushaka hano. Nyarutsa. Ego. Nyarutsa. Amashimesha. Chuja hajya. Ego, guma ngaha gatoyi, guma ngaho. Uraza kuronka amahirwe yo guhiganirwa irya sakoshi. Irya sakoshi nanye nashaka kwitahana. Ikindi kibazo, reka nje kukindi kibazo, wewe wa mwana we ingo, genda hajya. Ego, witwa nde? Nitwa Irisha Joshua, nkaba niga mu mwaka w'indwi. Ego, shura tubwire itariki n'ukwezi duhimbariza ko umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abana. Le 20 Novembre. Bivuge mu Kirundi. Itariki 20. Aha. Munyonyo. Mukomera amashi yagitoye. Abantu bo ngaha bariko bara influence muri ko mura amakaye atatu n'ikaramu. Ikindi kibazo muhe mikro ukurikira. Vuga izina ry'ihuriro ry'ugwaruka rujejwe gukingira agateka k'abana mu rurimi rw'igifaransa. Urashobora kuvuga uvunaguye canke mu majambo yose. Nitwa Shimirimana Kevin, nkaba niga mu gisata cy'ibiharuro première poste. Ishirahamwe rikingira abana mu rurimi rw'igifaransa ni la protection des droits de l'enfant. Oya, ntacu toye. Vayo. Nitwa Niyonkuru Gisvene, nkaba niga mu mwaka première langue in. Hama ico kibazo nibaza kari apedeke. Oya. Nitwa Emeline Twizere, nkaba niga seconde langue, nibaza ko ico kibazo ari OPDC. Oya. Nitwa Nimbesha Jean Claude, nkaba niga muri première science. Ico kibazo nibaza ko ari OPD. Oya. Uyo mwana mutoyi. Ibibazo byose ariko aravuga, inyishu zavyo ziri muri bijya yamye arasoma mu kanya. Sinumva ariko baranira kandi mbona muciye ubwenge. Je nitwa Ivuzimana Shadifave, nibaza ico kibazo ko ari ESED. Oya. Nitwa Irakoze Gaera, nibaza ko ari Association pour la protection de l'enfant. Oya, sico. Ukurikira. Banyitwa Rusangi Jean Paul, niga muri 3e science. Ico kibazo nibaza ko ari Association pour la protection de l'enfance et développement communautaire. Oya, sico. Gachudan Berinda,
nibaza yuko ari la protection de l'enfant. oya nimwumvirize neza, umviriza nsubiremwo ibyo bababwiye ubwa mbere, sibyo? None umviriza ndabisubiremo. Ishirahamwe OPEDEC ryifadikanije na radio televiziyo Isanganiro bifuje yuko uno munsi bifadikanya namwe mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu w'amasezerano y'agateka k'abana uba igenekerezo rya 20 Munyonyo uko umwaka utashe. Bagerageje kwibukanya ayo masezerano yemejwe n'inama nkuru ya ONU ku igenekerezo rya 20 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 989. Leta y'u Burundi ishirako umukono ku igenekerezo rya 16 Myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 990. Bisigura yuko leta yasabwa kuva ico gihe gushira mu ngiro amateka ariyo masezerano, nayo akaba yakurikira kwigisha abana bose, kuvuza abana bose, gukingira abana bose, kuronsa abana ivyambagwa, guha umwanya abana wo gukina, guha abana uburenganzira bwo gutanga iciyumviro ku ngingo zose zimuraba, kudakoresha abana ibikorwa biruhisha, kwitondera idini, kuronka izina n'ubwene gihugu. Kuva ayo masezerano atewe ko igikumu, baremeza yuko hari ibitari bike byakozwe na leta hamwe n'amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu akorera mu gisata c'agateka k'abana, kwiga ku buntu mu mashure y'intango, kuvura ku buntu gushika ku bana b'imyaka 5, ishigwaho ry'umugambi w'igihugu ujejwe gukinga no gukingira agateka k'abana, gushiraho umugambi w'igihugu ushiraho imiryango yakira abana banabonekora, ishigwaho ry'amakomite ajejwe agateka nako k'abana mu bice bimwe bimwe by'igihugu CPE, ishirahamwe ry'ihuriro ry'abana mu gihugu FONEB, gushiraho igitabu c'amategeko y'akazi cerekana imyaka n'imiburiburi umwana ashobora gukora n'ibindi, iyo myaka nayo akaba ari 16. Ariko naho biri uko haracaragahaze mwikingirwa no gukinga agateka akabana. Kubwishira hamwe APEDEC uyo munsi urahambaye cyane kuko uhakanya leta abavyeyi banyu amashira hamwe ajejwe guharanira agateka k'abana imboneza mwebwe abana kugira ngo umwe wese amenye uruhara mwikingirwa ry'agateka k'abana no kurabira hamwe intambwe imaze gutegwa muri ico gisata. Twababwiye mu ntango za kino kiganiro barushe nguhere cuno munsi kiriko kibera hano kuri lycée municipal Musaga ko ari kiganiro cyateguwe mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abana, ariko kandi duhimbaza n'imyaka 23 radio Isanganiro imaze iko irasamirana, ikaba yaratanguye gusamirana muri kino gihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2002 itariki 18 Munyonyo. Radio Isanganiro rero ikaba isamiranira ku murongo wa 89 n'ibicindwi mu gisagara ca Bujumbura, hama mu gihugu hagati ikaba isamiranira ku 101. Muri iyo myaka 23 Radio Isanganiro yarashoboye kuzana na televiziyo Isanganiro. Iyo nayo televiziyo Isanganiro kugira ngo ushobore kuyironka uca kuri Star Time ku 132. Turavyumvikanye. Muri kano kanya rero reka ngaruke kuri bya bibazo. Nizere ko mwabitahuye kandi mwabyumvise neza. Wewe ngo hajya ndaza kubaza batari ko barasunikana. Wewe na wewe ingo na wewe. Radio Isanganiro yumvikana ku murongo uwuhe mu gisagara ca Bujumbura? 88 bice bine. Oya byakunaniye hukurikira. Je nitwa Onera niga seconde économique 2. Radio Isanganiro yumvikana ku 89 n'ibicindwi. Yagitoye. Tora ingabo na Cotex.
mwumvise yuko ibibazo byose ariko arabaza ari ibibazo biva mu byo ariko aravuga mu kanya gaheze. Ni nayo mpamvu atampamvu n'imwe ihari yo gusunikana, ahubwo ni mumwumvirize abahamagaye hano muze mwiteguye. Ibyo musoma mushobora kuba mwanditse ahantu bamurabisoma mushitse ngaha muza mugaragara hanyuma mukavuga nkaho muvuga ibyo muzi, sivyo none ga yemwe. Hanyuma rero duca dufata uwundi muce w'abandi baza kwishura kuri bino bibazo. Vuga izina ryawe, witwa nde? Je nitwa Yesu Aradukunda Imyakore, nkaba niga kuri Ecofom Saga ECT. Ego, ikibazo ngiki, igitabo cy'amategeko kirerekana imyaka n'imiburiburi umwana ashobora gutangura gukorera ko kazi. Iyo myaka ni ngahe? 16. Tora agashimwe ushaka kajya gukuramo niba kumpera agashimwe ngaha gukuramo isakoshi. Ego. Ukurikira. Akazina kanje nitwa Irakoze Dieudonné, nkaba niga seconde poste fondamentale langue 2. Ego Dieudonné, Radio Isanganiro yatanguye gusamirana hano mu gihugu cy'u Burundi umwaka uwuhe? Radio Isanganiro yatanguye gusamirana itariki 18 Munyonyo umwaka w'2002. Uragitoye, tumukomera amashi agitoye. Ego turabandanya jangaho baguhaga shimwe. Badufasha baraho kugira ngo bamuhe oya isakoshi n'ikibazo ca nyuma. Ukurikira. Akazina kanje nitwa Ishimwe Kesia, nkaba niga mu mwaka wa 2 mu gisata c'indimi. Ihuriro ry'ugwaruka rujejwe gukingira agateka k'abana. Iryo huriro niri. Iryo huriro nibaza yuko ari APDK. Oya, ukurikira. Nanje akazina nitwa Igiraneza Chanera, nkaba niga mu mwaka wa 2 w'igisata c'indimi. Chanera, woshaka kutubwira izina ry'ihuriro ry'ugwaruka rujejwe gukingira agateka k'abana uko ryitwa mu mfunyapfunyo? Ni CPF. Oya, abandi. Eric dufashe gutora abana bandi baza kwishura ibibazo. Wowe isakoshi ngo ngaha. Hanyuma turabuwundi ari he? Abandi bashaka ni bandi. Ingo. Hanyuma ingo nawe. Uwundi mukobwa nshaka ninde? Ingo. Urundi rukurikirana rw'ibibazo media. Nitwa Munyaneza Edi Korbe. Mbega umwana arafise uburenganzira bwo gukora akazi co kimwe n'umuntu akuze? Ego canke oya? Oya, aragitoye, tumukomera amashi. Tumuha amakaye n'ikaramu. Nibyo hariho ubuzi abana batarashikana imyaka 16 badashobora gukora, mu gihe umuntu akuze ashobora gukora bwinshi kuruca umwana. Nibyo cyane. Reka twakira uwundi akurikira baguha agashimwe. Uwundi akurikira. Nanje ndafise ikibazo kimwe mbazande. Ninde shaka nabaza ikibazo cyoroshe cyane. Manzu. Ndakubaze. Umuyobozi wanyu yitwa gute? Oya, muriko muratera induru cyane. Ikibazo namubaji sinzi media ko muza kubaza ikindi. Je w'ikiwanje cyamunaniye. Witwa nde? Ibanze vuga izina. Mazina yanje nitwa Irakaza Tony Prince. Vuga mu Gifaransa uko komite ijeje gukinga agateka k'abana bayita. Mu mfunyapfunyo. Ndavuga amajambo yose. Nubwo uvuga amajambo yose ntaco. Natanguye association pour la protection de l'enfance communautaire. Oya sico. Muya wundi muhe. Ingo wewe, ingo nyaruka. Abandi hano. Ingo wewe. Abandi bari hari inyuma. Ingo wewe wadugije impuzu, ingo. Hariya ku giti wewe wadugije agakinju, nyaruka. Umviriza rero ikibazo, witwa nde? Nitwa Uwizeye Kenny Chris,
nkaba niga mu mwaka wa kabiri mu by'ubutunzi. Warawumviriza radio Isanganiro? Rimwe na rimwe. Vuga izina ry'umumenyesha makuru umwe akorera radio Isanganiro. Iryo rirakunaniye? Bishe witwa gute? Uravuga amazina no preno. Biraburaniye. Ukurikira. Izina ry'umumenyesha makuru uzi akorera radio Isanganiro. Fabrice. Oya nta Fabrice akorera ku Isanganiro. Wewe Nyarutsa. Akazina kanje nitwa Irangabiyanje Girene. Manze munume mumvirize. Vuga izina ry'umumenyesha makuru uzi akorera radio Isanganiro amazina yose. Oya hukurikira tuba. Nitwa Shimirimana Kevin nkaba niga premiere science. Izina ry'umumenyesha makuru akorera kuri radio Isanganiro Nduwayo Eric. Agashimwe. Yabitoye. Agashimwe. Yabitoye. Nduwayo Eric ndikumana mediatrice hariho n'abandi benshi. Turabandanye? Ego tubandanye. Wewe nyaruka. Abandi bari hari inyuma. Wewe udugije igiti. Media reka nture n'uyu ngaha ntage nashavuriye ingo. Uyu ari inyuma yawe. Udugije igiti. Oya wewe waje. Nitwa Kagorore Henriette. Ego Arlette ikibazo ngiki. Radio Isanganiro ikwije imyaka ingahe iriko isamirana hano mu Burundi? 23 Muvuge mu Kirundi imyaka ingahe? 23. Aragitoye cyane toragashima wifuza ngaho gukuramo isakoshi yonyene. Na Cotexe mumuhe na Cotexe. Nitwa niyo mungere Beni ni gasogonde koyini. Radio Isanganiro yarashizeho television Isanganiro. Aho hari itariki imwe z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2021. None ushaka gukurikirana televiziyo Isanganiro ucahe? Kuri Star 135. Biranse biramunaniye. Biranse ni ukurikira. Ego uyo. Nitwa Monia Uhoraho. Niga muri 3e rangi. Shaka gukurikirana radio Isanganiro uca kuri 101. Bavuze televiziyo Isanganiro. Bavuze televiziyo ntibavuze radio. Nibutse abari kubadukurikirana ko ari ikiganiro ubarushe nguhere radio televiziyo Isanganiro tukaba turi kumwe na PEDEC hano ku Musaga kuri lycée municipal Musaga aho twaje gukora kino kiganiro turi kumwe n'ugwaruka rusanzwe rwiga kuri no shure turabandanye n'ibibazo hari abamaze gutorwa mediatrice. Ego ikibazo ngiki navuze ko radio Isanganiro yarashizeho televiziyo Isanganiro itariki imwe z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2021. None ushaka gukurikirana televiziyo Isanganiro uca hehe ku murongo wa kangahe? Nitwa Audrey Nizeyimana nkaba nigara muri Rangeje. Ushaka gukurikira radio Isanganiro televiziyo Isanganiro nibaza kuca kuri Star Time Star 32. Aragitoye nawe nyene mumuhe akadobo na Cotex. Ikindi kintu maze kubona iyo bababwiye ibintu mu Kirundi mu vyishure mu Kirundi. Ego nta kuvanga igifaransa. Indimi kuzivanga si vyiza. Iyo uvuga Ikirundi uvuga Ikirundi. Iyo akwaje mu Gifaransa ukavuga Igifaransa nuko tukamenya gutandukanya indimi. Aha kuri lycée municipal Musaga numvise ko hari gisata c'indimi. Ego. Ivyo rero barabibigisha ntushobora kuvanga indimi ukavanga Ikirundi n'Igifaransa sivyo none. Ari Kirundi uvuge byose mu Kirundi, ari Gifaransa uvuge Igifaransa gusa. Ariko barushe nguhere turiko turagira uno musinga kuri lycée municipal Musaga turiko tuyikora mu Kirundi. Rero wishuye uze kugerageza wishure mu Kirundi utavanze indimi. Turabisezeranye neza cyane. Vuga izina ryawe. Nitwa Irambo na Mike nkaba niga mu windwaho kuri Ecofo Musaga 1. Mike mbega umwana arafise uburenganzira bwo gushikiriza iciyumviro ciwe ego canke oya?
Mike! Hey! Mike! Ego, uyakurikira. Uyakurikira. Ikindi kibazo, ico ndagihevye kubera Mike kimunaniye. Ndatangaye cyane. Ego, vuga izina ryawe. Jewe nitwa Nduwimana Ange Vial. Wiga hehe? 7e. Ego, Ange, witwa Ange? Ange nde? Jovial. Ange Jovial. Navuze ko Radio Isanganiro yahavuye ishiraho televiziyo Isanganiro. Aho hari tariki zingahe, ukwezi kwa kangahe, umwaka wowe? Mpejeje kubivuga. Itariki imwe z'ukwindwi mu bihumbi bibiri. Aha. Bivuga mu Gifaransa basi. Nyarutsa Mike. 2020. Yagitoye Mike mumuhe amakaye na yeboyebo. Amakaye na yeboyebo. Ikindi kibazo coroshe, ishirahamwe ryatunganije kino kiganiro barushe nguhere ifatikanije na radio televiziyo Isanganiro. Iryo shirahamwe ryitwa gute? ABP. Oh ya ye. Hey! Ingo iziri. Hey, genda hari. Genda. Wewe bubutu. Genda nawe buturu. Jewe nitwa Mfugibanje Amido Jesus. Ego, Amido Jesus? Niko witwa? Iri shirahamwe ryatunganije kino kiganiro hano kuri lycée municipale Musaga ifatikanije na radio televiziyo Isanganiro ryitwa gute? APDEC. Mukomera amashi menshi cyane no mwana urabona ko akurikira ubushimwe hano. Yagitoye. Baguhe amakaye, amakaramu niki? Mumuhamakaye na yeboyebo. Mumuhamakaye na yeboyebo. Amido Jesus uraronse yeboyebo nshasha sivyo? Uburenda shaka abana baza kuririmba. Ego. Nga. Telelele. Abana baza kuririmba. Abana baza kuririmba wewe. Nshaka baza kuririmba ari umugwi. Kandi muririmbe mutamba sivyo? Salamu alaikum kubivuze yuko jewe subira inyuma. Salamu alaikum kubavuze yuko je nazogera kure. Ahani none ahani none ahani you ahani none ahani ahani none ahani. Okay ibintu ni okay. Aba exe basaze bashaka bagaruke. Nacho mutakoze ngo mundagize ariko kubw'Imana ndacahagaze. Salamu alaikum kubaneza imisi ndabamenyesha ko ndabarenze muri no misi. Salamu alaikum kubivuze yuko jewe nsubira inyuma. Salamu alaikum kubavuze yuko je nazogera kure. Ahani none ahani none ahani. Tubakomera amashime cyane. Nsabe Eric aze kubaha anoma. Eric mfasha. Anyisigidoma chakubiti na mabuye ndabakoma. Koma. Ibisiri noma abamvutisha ari koma. Wateranye imbere gute. Ego. Bimedite s'il vous plaît. Okay, ibintu ni okay. Aba ex basaze bashake bagaruke. Nacho mutakoze ngo mundagize ariko kubw'Imana ndacahagaze. Salamu alaikum kubaneze imisi. Kanyugu tamba irakure. Irakure. Hey,
ego baza bigisha uti nawe babanyi abo bose uti uti ibindi bikisa amakaramu reka tubashimire cyane bakomera amashi menshi cyane abandi bana hariyo abari batowe mu kanya gaheze nibaze batanu gusa ntimurenga oya batanu. Amashimwe na yawe Mana we utuye ahirengeye hagati y'ibinyabugingo niyo yabiduhimbaza. Amashimwe na yawe Mana we utuye ahirengeye hagati y'ibinyabugingo niyo yabiduhimbaza. Kwawe Mana we utuye ahirengeye hagati y'ibinyabugingo niyo rabiguhimbaza. Ewe Manurera, ewe Manurera, ewe Manurera, ewe Manurera, na Dawidi yararivuze Ingera rarisohora n'uyu munsi ni jewe nawe. Ewe Manurera, ewe Manurera, ewe Manurera, na Dawidi yararivuze arongera ararisohora n'uyu munsi ni jewe nawe. Ewe Manurera, iyo Mana niyo, iyo Mana niyo, 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 niyo Mana niyo, 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 niyo. ewe Manurera, ewe Manurera, ewe Manurera, ewe Manurera, na Dawidi yararivuze arongera ararisinda uyu munsi ni jewe nawe. ewe Manurera, nzagutambira mu Kirundi mu Kinyarwanda. murakoze. Reka nibanda abana baba bazi indirimbo y'isanganiro. Kaze muri sanze kuri radiyo isanganiro. Kaze muri sanze kuri radiyo isanganiro. Kaze muri sanze kuri radiyo isanganiro. Isanganiro, isanganiro, isanganiro. Radio televiziyo isanganiro iri kumwe na PEDEC byagendeye abanyeshuri ba lycée municipal ya Musaga kugira ngo bashobore kuganira ku byinshi na cyane mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abana uhimbazwa igenekerezo rya 20, ariko kandi tubuza yuko ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa Munyonyo byaca bihurirana na radio isanganiro irika himbaza imyaka 23 bimaze. Rero turi ngaha ubushimwe uko yababwiye mediatrice nuko buhari kugira ngo mushobore kubihabwa. Nuko reka rero dusabe abana bashika kuri 5 baze batonde ngaha mbaza ikibazo kimwe cishure abana 5 batandukanye. Mwe mugiye he? Vuga izina. Nitwa Niyomukiza Ange Mikaela nkaba niga seconde code. Tugende ku murongo umwe wese yivuga izina. Nitwa Nduwayezu Mediatrice nkaba niga première langue ine. Nitwa Nishimwe Danera nkaba niga seconde science. Nitwa Igiraneza Diejezue nkaba niga 7e Musaga 1. Nitwa Igiraneza Bernice nkaba niga 6e ngaho Ecofo Musaga 3. Nitwa Mwami Dorso nkaba niga nga kuri lycée Musaga mise municipale Musaga muri 8e A. Nitwa Gema Derike nkaba niga kuri Stella niga 6e. Ego duhera ha gumana mikro. Iki kibazo ngire mbaze mucishura mwese. Umviriza amasezerano aharanira agateka akabana yemejwe n'inama nkuru ya ONU ryari. Vuga itariki ukwezi n'umwaka. Wewe
vayo. Itariki 20 z'ukwezi kwa 11 2020. Oya. Sinajya Yesu. Nawe. Tariki 28. Oya. Tariki 21. Ukananirwa itariki ariko ugatora umwaka uratahana agashimwe. Tariki 21 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2025. Oya, nabona mubyandika nkibaza ngo mwabyanditse. Itariki ya 16 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 1999. Oyayi. Itariki 18 z'ukwezi kw'icumi na rimwe mu 2002. Oya. Itariki 20 z'ukw'icumi na rimwe 1989. Aragitoye! Tumukomera amashi. Mu bushimwe buri hajya. Mumuhe yebo, mumuhe na Cotex, muce mumuha n'amakaye 3 n'ikaramu. Abandi baza kwishura ikibazo, nshaka abakobwa n'abahungu mwese. Ngaha. Wewe ingo nawe. Umukobwa ataraza. Ingo wewe w'inzobe nyinshi nanagutoye ariko ingo ingo nawe. Nitwa Komeza Gusenga Brinera niga nganyene kuri Semspa Musaga première science. Kazina kanje nanje nitwa Uwimana Joyce nkaba niga 7e cyane. Uwimana Joyce. Nitwa Version Divine niga 3e BCT lycée municipal Musaga. Ego. Akazina kanje nitwa Igiraneza Gikend. Akazina kanje nitwa Mugisha Prince Dan. Izina ry'iwanje nitwa Kanyamuneza Dondive. Akazina kanje nitwa Iteriteka Cliff. Amazina yanje ni Jennifer Akizimana nkaba niga première langue in. Umviriza rero ikibazo akaraya koroshe. Ishira hamwe APEDEC rivuge mu majambo yose mu Kirundi. Navuze ko ari ishira hamwe tan. Ishira hamwe rijejwe gukingira amagara y'abana. Oyaye vayo. Nabivuze mu majambo yose nongera ndabivuga mu Kirundi. Vuga nawe. Ishira hamwe rijejwe agateka k'abana. Oya, heza nabivuze neza muhuyu. Ishira hamwe rijejwe agateka k'abana. Hama bandanya muhuyo vayo. Ishira hamwe rijejwe agateka k'abana no kunezeza abana. Oya. Nishira hamwe rijeje gukingira agateka k'abana. Oya. Arakano. Nishira hamwe rijejwe gukingira abana. Hari akandi kantu Ishira hamwe rijeje gukingira agateka k'abana no mu kibano. Neza cyane mukomera amashi. Navuze ko ishira hamwe APEDEC ni ishira hamwe riharanira agateka k'abana n'iterambere mu kibano. Kubera ari wagitoye wenyene. Bamuhe Cotex 2 n'ikaramu 5. Niyo kaye muyimuhe. Mugira muhiganirwa hirya sakoshi iri hajya. Ni kuvuga ko umviriza uza gutora ico kibazo niwe aca atahana n'irya sakoshi. Muraba bari hano utaza kugitora ncantora abandi bari ngaha. Turavyumvikanye neza cyane. Nimutonde hano uko mwagiye murakurikirana amasezerano y'agateka k'abana yemejwe n'inama nkuru ya ONU kwigerekerezo rya 20 Munyonyo umwaka w'igihumbi 1989. None aho ni ku isi yose. Leta y'u Burundi
yashizeko umukono ayo masezerano ryari? Vuga itariki, ukwezi n'umwaka. Duhere hano. Tariki ya 18 Nyakanga 1908 mu gihumbi kimwe n'amajana 990. Subiramwo neza. Subiramwo neza. Itariki ya 18 Nyakanga mu gihumbi kimwe n'amajana 990. Oya. Manzugumaho mwese sindavuga uwagitoye n'utagitoye. Nitwa Joshua. Nibaza ko ari Oya ukarinda kwiyumvira aca tugenda. Uhundi akukurikira. Nitwa Mugisha Serika. Nibaza ko izo tariki ari 18 Munyonyo 18 Nyakanga igihumbi kimwe n'amajana 999. Ukurikira gumaho ni mugumaho. Nitwa Yesu aradukunda Iniakore. Hama ico kibazo ni tariki 18 z'ukwezi kwa Nyakanga igihumbi kimwe n'amajana 991. Ukurikira Jeri twamvuga ibanja Mido Jezi nibaza kari rodizu tariki 18 Munyonyo mu gihumbi kimwe na 1990 n'amajana 990. Ikatwumviriza uwundi. Nitwa Kagorore Henriette. Itariki 18 Myandagaro igihumbi kimwe n'amajana 990. Itariki 18. Ukurikira Nitwa Shimirimana Keve. Witwa nde? Shimirimana Keve. Itariki ya 17 Munyonyo igihumbi kimwe n'amajana 990. Igihumbi kimwe n'amajana 990. Ukurikira Nitwa Irakoze Dieudonné. Ndibaza itariki ni 16 Myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 990. Wavuze witwa nde? Irakoze Dieudonné. Ukurikira Jewe nitwa Nduyimana Ange Viar. Nibaza ico kibazo yuko ari itariki 18 Munyonyo mu gihumbi kimwe n'amajana 908. Nitwa Bakura ku Busahunera. Iyo tariki nibaza ko ari 18 Munyonyo igihumbi kimwe n'amajana 990. Nitwa Munyaneza Edi Corbe. Nibaza yuko yoba ari itariki 18 Munyonyo umwaka w'igihumbi n'amajana 990. Nitwa Audrey Nizeyimana. Nibaza yuko ari itariki 16 Myandagaro igihumbi kimwe n'amajana 990. Nitwa Niyomukiza Ange Mikaela. Nibaza ko ari itariki 16 Myandagaro igihumbi kimwe n'amajana 990. Nitwa Mutezinka Joy Delicia. Nibaza yuko ico kibazo ari 16 Nyakanga Nitwa Liza Brinera komeza gusenga. Ni itariki 16 Myandagaro igihumbi kimwe n'amajana 990. Ikibazo rero wagitoye catoyemwo batatu, ariko uwagitoye ubwa mbere ni watahana irya sakoshi. Uyo nawe mumumvirize, uyo nawe agira tahana isakoshi agitoye, yagitoye ubwa mbere ni Irakoze Dieudonné. Mu isakoshi tumukomera amashi menshi cyane, tumukomera amashi menshi cyane, amashi menshi, mumukomera amashi menshi cyane, amashi menshi cyane. Ego Dieudonné ubwa mbere waronse agashimwe kahe? Ubwa mbere nari narose agashimwe k'umutaka n'amakaramu 2. Ubu naho uronse agashimwe? Ndose akaganuke kishakoshi, ishakoshi imeze neza cyane. Ego umeze gute? Uraryohewe? Wabishimye? Uko niyumva ndanezewe cyane, sinzi nuko nobivuga, ahubwo ndanabatumiye muzoze muraza buri gihe murosakaye. Nakaye kajambo rero wobwirishira hamwe APDEC
hamwe na radio televiziyo isanganiro yatunganije kino kiganiro barushe nguhere kuri no shure wigako rya lycée municipal Musaga. Akajambo no babwira nuko bobandanya bakomeza kutwitwararika mu ibi nibi kuko baradufasha ibintu byinshi numvise nko gukingira abana anaho bibabaye ibikino ku mashuri bakomeze bagume ku kivi kandi Imana ibahezagire bagiye n'amagara meza na bindi bisigaye naho bitangwa n'Imana. Lememe oye! Lememe oye! Nina hano rero ikiganiro barushehe nguhere kirangiriye twaba twari muri quartier Musaga, zone Musaga, commune Mugere, intara ya Bujumbura, aho twari kuri lycée municipale Musaga. Barushe nguhere akaba ariho yariko irabera. Radio televiziyo isanganiro ikaba yarifatikanije nishira hamwe riharanira agateka k'abana n'iterambere mu kibano APDC. Bana bayi! Bayi! Turabike banuye naho ubutaha.